kandi coronavirus irakarira abatarabonetse n'abantu bize bajyamaniza parce que le niveau d'immunité diminue quand on ne mange pas bien, quand on ne se repose pas. C'est bien normal. N'ibyo sinkuru by'abantu buke mutekane umubiri ukomere hanyuma niwe uzosha no kwibanira bien sûr n'abantu bapfuye hariya baratubwira bati batiri abantu bari kubarapfa abana barabura basikuru bayinakuru niyo ntambara ihari bavuga bati abana bacu nitwasohoka bazotubona ngo sogokuru ari inyokuru bazosubira kubabona mu miryango nka yose ipi abana abantu bafise ingwara mu ndandakazi bagenda abari kubaraba n'izo nzego zibiri ariko ngaha mutubuza amahoro urumva ufise amapapa wasra urumva utekanye urumva wimere neza biraboneka ku maso ko ari abantu bahangayije rwose babuza amahoro ngivyo rero bimwe bimwe mu bitubuza amahoro tuvuze ko kahise twavuga ibyo mu kibano tukavuga ibi bya politiki by'amatora twimirije ndaza kubisubira mu gusozera n'izi ngwara ziriko ziraza n'ibindi byinshi mwese isangije rero bitubuza gutekana bitubuza amahoro bene ibyo babuze umuntu kuronka amahoro mu kamaro ndabahaye amahoro ni mwebwire tuzando ni mwabandi mwikontereje abandi amahoro ibyo biratubuza ugasanga umuntu akunduye ugasanga umuntu arabutuburamo ugasanga umuntu araryama ntasinzire amaganya akatwica hariho mu butaliyano ugasinzira bimunda kubera ibyo bintu biribwa twibere neza rero urashobora no kubona abantu bafise ibibazo abantu bafise ingorane abantu bakura bukamenya kubona kubera ibibazo n'abandi babigendera ko bakabipfukapfuka bakabihonyorera ko amahoro bitambuka dufise nico gituma dukeneye rero abanyamuneza turakeneye kuraba ko tudashabura cyane navuze abantu bari kolerique ivuye mu bubabare bwa misi yose muri kahise k'umuntu kuronka ingene wewe wo kwibohora maze ugasanga na bimwe wita ngo ni caractère ngo ni kumeze ugasanga babundi si cyo wari umeze ni kubera byamushikiriye kubera utaronka amahoro hariho rero abatabona bava niyo baja hariho n'abatingo bakomoka hari abagendera mu ngeso mbi zikabuza amahoro n'abajija mu kubera nyine ayo mahoro babuze bagaca baja mu biyo mu byunyura byinshi sinzikaza ubuzima bw'umuntu mukamtijewe ndabasigaye mahoro abaye muya kandi ndavumye ni mube abaremesha abantu ubwa kabiri amahoro none ni ukuvuga iki amahoro ni iki turayazi twese amahoro mu kirundi ariko amahoro dusanga ijambo ry'Imana si bitwumva tuvuga icyo turabana amahoro mu kirundi kuvuga ukuri biragoye naho tumukanya amahoro ntituzi kwishurana amahoro bose ngomba kuzenye analyse de l'anthropologie burundaise mugabo w'Imurundi mu mico yacu gene tubaho n'ibyo yamukaye tubana ni gake kubwiza ukuri bimwe mbaye sindakubwira amahoro musaba mais est-ce que ça va oui ça va alors que ça ne va pas voilà wanje sinobishira baraba kubera umutima n'ibana none amahoro ngiye ufite urambere none kubera iki kimera kugenda kandi ashobora naho ngiye ko waruzi ko nabitata kugenda parce que nous vivons une communication qui est sincère niko turamukanya ariko dusubiye inyuma gato mu Barundi bakera barifurizanya tubifate au niveau des souhaits gira amahoro gira ibi n'ibi aso niveau c'est positif kuko akwifuriza byiza
bakwifuriza kubaho neza, gira huba, gira umugore, gira umugabo, gira inka, gira uramutswa. Ibyo ni byiza, kandi naho bitoba bikuremesha, birakurema, kumva yuko kumbura n'amagara ufise ushobora kugabanuka kubera umuntu akwifurije amahoro. Ayo mahoro rero afitireko kumva ko hasaniye n'aya mahoro bita amahoro inyuma y'intambara, rimwe twita ngo n'agahengwe. Agahengwe umva nta kibagava. Amahoro nitekane mu mutwe, nitekane mu mutima w'umuntu. Ibi rero si benshi barohoremo, kandi aya mahoro ntafatiye ku bintu, ntafatiye ku kibanza umuntu abamwo, ntafatiye ku cyo umuntu akora, ntafatiye ku bagenzi umuntu afise, kumva ko ufise amahoro mu mutima. Hari n'umuntu afite ibintu byose bikenera beho, mugabo ritme y'akazi kiwe igiye kuganirizaho, urwo ritme ingene ubaho, ubuzima ne bupanze bikakubuza amahoro, gutekanirwa mu mutima, gutekanirwa mu mubiri. Amahoro umukama burya duha nayo, kumva ko utekaniwe, byose biratonze neza, kumva ko ufise amahoro, kumva yuko mu kibano no mu migenderanire ufitanye n'Imana n'abantu ari amahoro. Ayo mahoro ushobora gusanga umuntu atekanirwa mu migenderanire ufitanye n'abandi, gutekanirwa mu migenderanire ufitanye n'Imana, kumva ko biguha amahoro. Ndabasigaranye amahoro. Ayo niyo mahoro, niyo gusaba Imana, niyo gusaba mwagazi w'Imana byo amahoro. Amahoro no gutekanirwa mu migenderanire ufitanye n'ibidukikije, umuntu aba mu kanyosha cyangwa ari inzu y'umukenukira ku inzuzi, abo amahoro bafise. Gutekanirwa mu bidukikije, gutekanirwa mu bantu mubana. Amahoro condition minimale yo kwikora no kugira ico wiha. Amahoro no kugira abakura mu nsa, amahoro no gutekanirwa, ibyo kabisaba Imana. Amahoro no kurema guteka kazoza kawe n'akawe, umutima uri mu nda, umutima mu Faransa bivuga ico kirundi kirakomeye bose, kugira umutima mu nda, umutima mu kibanza cawo urabwizwa kuba umutima utari mu mutwe, uri mu nda. Ukumva yuko kandi abantu bivana ibintu ufise. Hari abantu bakenye bafise amahoro, hari abantu batunze bafise amahoro, hariho umuntu atazi akana na kamwe mu nda, arafise abana 10 kandi beza ameze neza, mugabo umutima uri mu mutwe bw'ibindi bibazo. Amahoro tuyaronka gute? Kuronka amahoro nukuri mukimbura ukatwawe atawukurabira mu nkono. Mu Kirundi ngo umugabo aryo twiwe yinyegeje kandi atarutwo yiyivye. Ukumva ko ufungura utekanye ata muntu akurabira itsure. Amahoro no gukora akazi kawe atagiture, atamusunikano, ukumva ko ubikora nk'uko umutima uri guhaye. Amahoro no kubona abawe batekaniwe, kubona akazoza kabawe uri kurakarondera kandi ugutekanye. Hari umumama yambwiye ngo ngaha nyene ngo abana banje pati ngo bose ngo nshaka yuko amatora batarimwe asaye Burundi, ni umutima wanje uzoja mu nda. Urumva we yumva ko niyo mahoro kuri we. Abandi bati tubana twanje sitwonyegera, niko nzokumva amahoro. Amahoro tuyarondera gute? Tuyarondera mu buryo bwinshi. Umukama rero niwe atugabira amahoro n'ingabirano y'Imana. Ibyo byose ntabwo amahoro n'ingabirano y'Imana. Nico gituma dukeneye kuza turacereza mu buzima bwacu, tukarondera kanya katana kimwe dufise dukora. Arahiriwe umuntu afise umwanya atakintu afise akora. Ngaho Bujumbura abantu badafise umwanya atana kimwe kihari kuri programme, cyangwa uriko urategura umwanya wawe ugashiramo nk'isaha atana kimwe ukora, no kuba hatacu uri kurakora muri uwo mwanya, ukaba wabiteguye ko atatu zo uri kurakora. Hanyuma rero ukumva ingene ubaho atana kimwe uri kurakora.
uwo mwanya niho burya niho umuntu aba, niho umuntu asubira akinjira muri we agasoma ubuzima bwiwe, akaraba iyo ava n'iyaja, agashobora gucereza, akabaho yumviriza gusa, agashobora no kuyaga n'Imana. Rero hajya kujya kugira ngo umuntu ave muri ino si, umwigisha yatwigisha ikigo cyitwa metaphysique, no kuvuga ingene wova muri ibi bintu tubona ukaduga ugashika mu bintu bitaboneka. Niho bamwe bashika naho kugara amaso, kuko kugira uve muri ibi tubona uduge wumve ubwo buzima bwo gushobora kuyaga rero n'ikitari physique, kuko Imana ni Imana n'agacerere. Dieu est vraiment silence, et c'est dans le silence qu'on peut parler à Dieu. Sans le silence vous ne retrouverez jamais Dieu. Umuntu atazi kunuma ntazigera abona Imana. Amahoro rero ndumva yuko tudashobora kuyavuga neza tudafatanije n'agacerere. Ndabivugiye ku gisara, ndabivuze kuri ino si ivuze urwamo rwinshi, hari amapankarte hose, hari ibintu byose dusoma, hari amatelefone aguma duha ibintu usoma. Ino si y'urwamo kwiza turayivamo kugira ngo turonke n'amahoro, tuyasabe Imana twabanje kunuma, tukareka igashobora kuvuga. Imana rero atubwiye muriko muravuga ntivuga, ikinuma nimwanuma ndavuga. Aho umwana Imana ivuga ati uyu mwanya ivuge, murabona ko bigoye. Ndabasigaranye amahoro n'umutekano, ndabahaye amahoro yanje, kandi si amahoro abisi batanga. Abantu bose bashaka amahoro, burya twese dushaka amahoro. La paix positive mu by'intwaro ni ko tuyita, naho tutaba turashikira kuri shalom y'amahoro y'ukuri, aya mahoro twumva y'Imana, ariko tukaronka n'ibyankenerwa bikenewe kugira ngo umuntu abeho, abatangiye kuronka amahoro. Ariko hariho n'amahoro natwe twiha mu kuronka Imana, mu kuyironka tukagira, tukabana nayo atari gufrekanta Imana, mais vivre avec Dieu et fréquenter Dieu c'est différent. Kubana n'Imana ubuzima bwawe bwose. None icyo cya kabiri, amahoro ni iki? Amahoro ni ireme, nitekano mu mutima, ku mubiri, imbere y'abantu, imbere y'ibintu, imbere y'Imana, kumva gutekanye. Amahoro ni ingabirano Imana itanga. Amahoro umuntu arayasaba, Mukama duha amahoro, dutekanye mu ntambara icyo Mukama ashaka kiraba. Murabona amaze kugenda mu ndege ko umuntu agomba by'ukuri kuyisegura, kuko tekana, kuko afite ntacyo ukora, tu fais rien, tu te confies au Seigneur et tu restes calme. Muri make utekana basi, kuko naho ugira gute nta na kimwe wowe ushobora kugira. No mu ntambara ugasanga umuntu ahapfa gupfa, mugabo kubera Imana yizigiye aratekana. Mukama bishatse turakira, nibashaka kuduhamagara naho turaza. None dufashe tujoke kino kiringo dutekana. Iyo turiko turasubira abantu bacu barwaye barembye, no kubasabira umutima wo kwakira. Urashobora kugira amahoro mu burwayi, umutima wo atari wo kurwanya yose, kwanka, kwirevolta, kubiro gusa. Icyo gihe umuntu ntaba arwaranye amahoro. Urashobora kurwarana amahoro, ashobora kugira la souffrance physique avec une paix intérieure mu mutima. Birashoboka. Imana iratanga ayo mahoro, kubabara inyuma mugabo mu mutima wabyakiriye, amameta bica bigabanuka. Nibyo dusabira abantu barwaye indwara zidakira, nibyo dusabira abantu bafite des douleurs atroces, nibyo dusabira abantu bafite ubumuga. Mukama muhe amahoro muri iyo situation arimo, kandi birashoboka. Ukwemera rero gukora ni kwa kuja kugwaza umwana wawe, ukababara, ugata umutwe, ukaba uri uja niyuva, mugwanze n'umutima mu nda. Umwana ashobora kugwara mugabo ukaguma utekanye, kubera byose ufise ukundi ubyakira. Ingene usoma winterpreta mu situation agushikira, amagabira n'Imana itanga uko yasaba. Ayo rero bwa gatatu arafise inkingi amahoro. Cya gatatu ni inyigisho za Ekleziya zibisigura neza. Kugira tube abaremesha amahoro twebwe, hari ibintu tubwirizwa gusonera, hari ibintu tubwirizwa kugamburuka, hari ibintu tubwirizwa kuraba tuti ibi bintu ntabikoze siniko ndakora nk'uko Umukama ampamagarira gukora. Turiko tugenda twegereza Pasika,
Yezu tumuravye ku musaraba, hariho umunsi nigeze gusamara mu misa mbonye Yezu umusaraba, urabona ko kuri altare hari umusaraba kandi uraba patiri burya urabisha abapatiri ntawe urabisha abakirisu, sinzi ko mwebwe akabona ivyo n'amadetaye patiri. Hanyuma imagine yuko l'image dufise twasigaranye Yezu ari Yezu abambwe, kandi nta yindi foto yiwe nziza, Yezu ariko agenda mu mazi, Yezu ariko akiza abantu, Yezu agaburira abantu. Mais nous n'avons que la pire image de Jésus. Imwe mbi yiwe yababaye asa nabi. C'est ça que nous avons gardé comme l'image de la photo de Jésus. Muri communication iwacu, muri journalisme, umuntu yitavye Imana, ifoto tanga ifoto yiwe ameze neza, sivyo? Niko bagira. Akimeze neza, asa neza. C'est ça l'image que nous donnons. Abantu niyo image tubaha. Niko bimeze. Mugabo Yezu dutanga image asa nabi, ameze nabi, yononekaye, abambwe ku musaraba. Niyo foto ya Yezu yasize kw'isi. Jewe n'ukuri sinoshima ko abantu bagira ifoto ameze nabi. Nta n'umwe abishaka. Nta n'umwe. Mbere birahamba. Mbere kirazira kwerekana amafoto y'umuntu asa nawe, ameze nabi, yononekaye. Twerekana amafoto y'umuntu asa neza, ameze neza, atwenga. L'image que je laisse, que je donne. None Yezu uraba ku musaraba. Quand même. Mugabo umenga arabikunda. Kubera ntikumbura twigisha. Ndamuvuze kubera iki? Tugenda tugana Pasika, turi mu kareba. Kugira ngo turonke amahoro, hari ibintu tubwirizwa gusonera tumufatiye ko. Icambere nuko dusonera tukubaha umuntu uwo ari we wese. Bagenzi, nimba tubuza amahoro nuko ari abantu bayatubuza. Nuko ari ibintu biyatubuza. Twebwe rero nk'abakirisu turi mu karema, turi muri no rugendo, duhamagariwe gutanga amahoro. Être des artisans de paix. Gutanga amahoro. S'il vous plaît. Hari abantu baba bon, oya, ijambo rirabisha. Mugabo nico bisigura. Shetani ivuga bisigura umuntu atera akajagari, umuntu adejorodona ibintu bitonze neza, umuntu asanzaza. Nico gisigura. Hariho umuntu abonye ibintu bitonze abisanza, avyonona, bamwe bita les troubles faits mu Gifaransa. Les troubles faits. Ugasanga umuntu aronona ibintu. Hari ababigira kubera ishavu, bameze haragira batabizi n'ababigira n'ibikana. Twebwe duhamagariwe kuba abantu batanga amahoro. Nk'akarorero, kwihanganira umuntu akugiriye nabi, umuntu agushavuje. La colère ni émotion naturelle propre à l'homme. La colère. Mugabo kabukirisu urashobora kuvuga uti jewe ngomba kugerageza kujera ma colère. Hamwe uvuga uti ngomba marindwi ntashavuye. Nashavuye. Ugakubita kw'iyindi udashavuye. Ugashira kw'iyindi udashavuye. Bazese mbewe kumenga muri nkumi kandi bitutsi ko twavukiye. Je nako ni je ndi hamahoro. Rega umuntu biratuma n'umuntu arabi. Kubera ndi hamahoro. Kubera yitekaniye. Nayo kwama dushavuye imisi yose, mine ramfoni derino visage. Oya, gacimo nawe utekane. Uryoherwe, ureke kuba wa muntu bita inkomwa hato. Akantu kose kabaye one amporte. Tanga amahoro. Gira amahoro mu mutima uyaha abandi. Ibiyatubuza biriho, ibiza bitugena biriho. Mugabo uko ukomera mu mutima niko ivyo bintu bitagukomeretsa. Dukomeza abandi. Usanze abantu bashwanye bashavuye, wewe ugerageze kubasubiza hamwe. Wewe ntushavure. Wewe ntugire nkabo, utanga amahoro. Icambere ubwo dutanga amahoro muri izo nkingi nuko dusonera umuntu wari wese. Agateka kazina mu gasonera. Umuntu wari wese ari muri Imana. Imana yamwishushanije kandi Imana iramunzi. Twese turabana n'Imana. Twese turavukana. Dufise umuvyeyi umwe twese. Ubyemera utabyemera, Imana ni imwe. Imana irakubaza iti mwene wanyu ari imwe. Ukubungabunga amahoro rero ni ukubanza kubona agashuka Imana kari muri mwene wanyu. Je nibaza yuko mu bintu bitugoye mw'isi iki kirimo. Harimo patiri w'umutaliyano twabanye mu nzu. Mbere akomeye cyane muri diyoseze.
yitwa Musenyeri ambonye yaca andamutsa ngo Lonegre wa mwirabura yambo mwirabura misi yose hanyuma ndamubwira nti Patiri, je suis désolé, je suis très désolé, j'en profite pour te le dire, umbonye zombona nk'umusaserodoti byanse kumbona nk'umuntu nkawe, byanse kumbona nk'umusaserodoti rero ugira akina mugabo byerekana ingene tumeze. Ushoka mbona umuntu nk'agashoka Imana biragoye kuko tuba dufise bimwe twita amarakusi, l'image mentadorote, donc rakusi ingene tugerageza korosha ubuzima abantu tukabashira mu migwi bica byorosha ubwenge, kandi niko tuba. Uwo mwimenyerezo wo mu mutwe kugira ngo mbone umuntu nk'ikiremwa c'Imana uko amera kose, ndamubone ko ari Imana yashatse kwabaho, ko ari Imana imugejeje ngaho, ko Imana imugumya malgré tout, kuko ubuzima bw'ibyo byose abuhabwa n'Imana. Iyo mwimenyerezo mu mutwe ntituwushoka tuwukora hamwe. Ubonye biroroshe kuca ubona udonwa ibi makarakterisitike 15 ugaca ukateguriza ukashira hariya ukibagira igikuru. None nije niremye, nije nigejeje ngaho, nije nihaye kubaho, noba ndikigaba toho, none ariko tuje kunshira urubanza, none mbona ko bibi gusa. Hari hantu babi, none tuvuye mu nkaba hariho n'abantu batwara ariko kandi nitwe ko turabakirisu iteka ry'uwo muntu ateka yiwe comme créature de Dieu voulu par Dieu biratugora kubibona. Nahaba mubi gute none Mana kwimugumiza atusemure Celestama abazi bacu mukama kubera ko abapagani mukama barima bitera twe twarima nk'itera, kubera ko abantu bataja mu misa baronka akazi wewe ugasenga ukabura. Mumaze kubibona kubera ko abantu batuka Imana abana bo bimereye neza, ibintu bigenda neza. Base vraiment la c'était ça, twebwe turakwiye kurenga iyo ntambwe tukabona naho bimeze uko bajya abantu nabo nyine Imana irabazi, irababona, irabakunda, irabongera iminsi, ivuga iti kumurejoro tumushyira ntitujeje no guca imanza, ahubwo tugire umwimenyerezo kugira ngo dutange amahoro aho turi, kugira ngo abantu baronke amahoro kubera twebwe, kugira ngo tube by'ukuri abaremesha amahoro. Nuko tugira iyo effort ikomeye ivuye ku bukirisu bwacu, tugafatira kuri ico kintu gito cy'uko umuntu wese yaremwe n'Imana kandi imwiyumviriye ibishatse. So kuba yuko uyu muntu yaputse parazara, hari Imana yumviye ati wewe ndagukeneye, genda hariya. Bijya bindi byose tubona kuri iyo muntu n'amagara yose. Ono Jesse njire kurubanza ku magara make yiwe. Tugerageze tugire umwimenyerezo, niho nzoshobora rero kwakira umuntu, niho nzoshobora kubona abantu bose ko ari beza, niho nzoshobora kugerageza no kwita ku giti kugira ngo umuntu wese amererwe neza. Ejo harafuye umupatiri i Bergamo mu Budiano, muri aba ariko barafa, yitwa Yozefu, yarafise imyaka 72. Uyo patiri yari patiri mu iparuwasi yari umwe. Hanyuma abakirisu bose ko patiri y'ingwara agiye mu bitaro bakabazi yuko abantu bajya mu makoridoro kubera ibibanza byuzuye, barakotiza amahera, bararonka icuma respirateur, barakironka barakijanye. Patiri arakibona abwira ati murakoze nama ya paruwasi, mwakoze ko mwaje mwiyumviriye ko kamwe mumfasha kumuntu iz'ubuzima. Ati mugabo ndavye abantu bajyanye ngaha, aba bantu turi kumwe. Ati ndasaba abaganga mwiyumvira ati bayuriye kirimo biya, ati yapfuye ejo kubera yayihaye uwo mukingo turopije iremorye ntawe yarazi, nuko bahuriye gusa kwa mu bitaro bose babuze abajyana. Murumva à 72 ans, il n'est pas vieux, il est encore jeune de l'autre côté.
est encore jeune, mais il a cédé la possibilité de vivre à celui qui a encore du temps pour vivre. Uyo muntu arakwiye ko tuzomuboneka umuntu akamubaza ati wewe wumva gute muri Maximiliano hako jengera banyice bahakire uyu mupapa kubera afise abantu bari mupatiri yavuze gutyo reka jewe abari je bice uyu mvyeyi akire kuko wafise abana je ntabana afise. Urumva umuntu kumugwanira utamuzi kubera umuntu gusa uwo muntu akora nk'ivyo bifise mu mutima wiwe abageze ko abona umuntu wari we wese akemera kumupfira atamuzi. Ibyo rero si ibintu byanditse ko muri des histoires n'ibintu ce sont des récits ibyo bintu byabaye ejo muri diocèse ya Belgrade. Non, la dignité de la personne humaine à respecter. Si déclaration universelle des droits de l'homme oya tubikura mu ijambo ry'Imana. Mwene wacu ninde? Ni jewe n'umuntu wari we wese kugira ngo habone amahoro turwanire umuntu wari we wese. Kandi abakirisu twari benshi sinzi ingene umwe wese yogerageza twese twonigana amahoro yoboneka tugakundana ikivunga hamwe kwa mwana ndavuga ngo rivaliser de respect musumbasumbane mbere guhiganwa mu gukundana mu kuganira neza. Icya kabiri ni ukuri la vérité. Ntushobora kuvuga ngo umukirisu ugomba gufasha isi ronka amahoro utagendera ukuri abantu bose sigenda bagenda kubera imuvugana none bambiriki hamwe kamwe tubaza ati mbega umukama kuguriye amaso ukabona ibyiza akora mu rugo rwa naka wohezagira Imana. Twiyumvire yuko ibyiza umukama akora ku bandi ni ibyiza umukama akwiriye guhezagirirwa. Icyiza kiba ku mugenzi wawe kiba mu rugo kwa naka urakwiye kugigumira amashyi umukama ninahazwa kubera bajya abana bo kwa Nuzenye bameze neza. Ni Imana reka ibagira kurya shimira Imana. Ugomba kuja mu ntambara n'Imana none gerageza ugomba kurwanya Imana. Nimba umwana wa naka yateye imbere shimira Imana n'igikorwa cyayo ceranga. Nanugomba kurwanya Imana. Na verite yacu ni ihe none apana kubeshanya rero uhendana ngo n'amahoro ni sawa kandi atakivyo. Wewe artisan de paix, wewe uremesha amahoro tugerageze tube sincere tube authentique tube vrai niko ushobora guha amahoro abantu bawe tubahendahenda bintu uko biri tuvuge dufashe kugira ngo bigende neza. Icya gatatu ni ubutungane la justice. Ukurondera amahoro nyako no gutunganiriza bose gukora icyo utegerezwa kandi neza ugushira ikintu cyose mu kibanza cyacu nk'uko bitegerezwa. Amahoro rero ni amahoro y'uko ibintu byose byagiye mu kibanza cyacu. Ndakunda gutera inkuru vuga nti abantu baturishije mu ishuri yari abana bari imbere yanje abashene Imana yokuramwe amanota yose bamusutirishije wokoroka amakarase angahe usubira inyuma abakorokera bari mu icumi bokorokera mu wa gatandatu kubera Imana kwera amanota bamenye batirishije usanga batamenye bagaca basanga agiye barasubira inyuma. Imana yokura amabati ku mazu asakawe n'amahera yibwe atayabo n'amazu twabona atagira amabati mu gisagara yo barije nta mazu n'amatafari yokoroka. Nta matafari atari mu kibanza cyayo, nta mazu atari mu kibanza cyayo, nta mabati atari mu kibanza cyayo. None kugira umuntu atekana ni uko ashyira ibintu byose mu kibanza cyabyo. Ibintu byose mu kibanza cyabyo. Amahoro nyayo nayo turabakirishi turi mu karema. Gerageza utekane mu mutima kuko ibintu byose wabishize mu kibanza bibwirizwa kujamo. Andi umukama azobikuramo usange uraye ahadasakaye, usange ibyo uhora wishimira si iby'iwawe. Ndabitse kubisira ngaha isa la volonté de Dieu dans ta vie
gombura force imana ibintu muri bigenda ukuntu ce n'est pas la volonté. Hari abantu bafise ibintu bahezagira imana warakoze mukama kandi atari sa volonté. Il faut faire attention au moment de la sincérité de la prière. Mbega ninarondera amafaranga nkayatora hari manque de justice nkagura imodoka nkaca nza gukizagira imana ko yampaye akaduga, wumva ico gisabisho gishika. C'est dans ce sens-là. Uriko urashimira imana kuvya ko haye raba hariyo yabiguhaye canke wanje kuyiforsa yitevye gucura vyiha mu gisabisho cacu ntiduforse gose imana kuko faut pas forcer Dieu. Il faut lui exposer la situation et attendre et il va vous donner ce qui correspond à sa volonté sur vous. Umuntu acagira amahoro mu mutima nimba bimbereye mukama urabindonsa, nimba atari iby'iwanje naho urampa kwiyakira no kwakira ubuzima ndimo. Nakarore ko kurasabiriza muje muri Etats-Unis ukumva yuko wapanze ubuzima bwose ngaho ugenda urabadedera sebuke kubera mu mutwe ukagenda ukahavuka nakugiye kuba hahandi mu cyagisagara muri wa muhana ukabihenza ugasangiza abikwiye kugira ugire retour mu mutwe biragora gose biraremera. Mais il faut aller demander ça et même prier muri mukama ni mbona byukuri ubu buzima bwanje bukwiye kubandaniriza muri kiriya kibanza ukabona ko ariho nzo kumenya nkagukunda nkagusondera ukana ko ariho byombera byiza ndagusabye umugorwa wawe ndarugusabye ariko nimba ubona byukuri je byombera byiza ngumya ufasha naho nyene uwo mutima wo kubyakira. Igisabisho cy'umuntu atekanye imana irira mu buryo bwabyo uko bitegereza kumera ikabituringaniriza. Ubutungane bagenzi shira ikintu cyose mu kibanza cyacu umutima ugume mu nda. Hariho ibintu bigoye kurepara none uzobisubiza mu buryo gute? Ni nk'umuntu yitavye imana mudasubitse hamwe none ugira gute? Umukurahe ngo musabe imbabazi kandi ico kintu ntikiba gihetse burya ntibiba bihetse. Umuntu yitavye imana mudasubitse hamwe ce n'est pas le dossier n'est pas fermé, il reste ouvert. Comment est-ce que nous allons gérer ça? Ugire nabo umuntu ntusubire kumubona ubigenza gute? Tugende turasubiza hamwe n'abantu umwanya tugisamire dushira ibintu mu buryo umwanya bigikunda. Ubwa kane ni ubwidegembya, la liberté. La liberté no kuvuga nk'umukirisu gerageza witegeke nk'umukirisu kora ibintu byose nk'uko wumva conscience yawe ikubwira, nk'uko umutima wawe ukubwira. La liberté ivuye ku kwemera. Kora ibintu byose uvuga uti nije ndabikoze kandi numva ari byo ndatekanye. Biragoye muri monde de contrainte. Hariho abantu bahindura akazi bagahindura akazi kubera avuga ati nta mahoro bimpa sinidegembya sindabikora uko nshaka. Bariho hariho abantu barindira akazi imyaka 3 n'itanu kubera akajya akazaronka abona bidahura n'ingene abwiye gukorayo bitomuha kwidegembya byo mubutsa amahoro bijyama ndasinziriye. Abantu bafise amakashe bafise ububwari bakora kuri kashe sinyatiri rudora de sinyatiri na kashe no kwidugije kashe ngomba kuyidoda no kwiyumvira ibi bintu ngomba ngire ukiyumvira nk'umukristo kuko birashaka kukubuza amahoro ugasanga ubikora udafise amahoro muri wewe nukuraba neza ufise liberté mutima wawe urafite muhira urafise liberté muri urasifutanye na mugenzi wawe canke no gucungana n'amamodo pase canke no gusoneranira n'umwe wese kubahane ugasanga abana nabo baracungana abagore baracungana ugasanga ababanyi baracungana mukama nta mahoro ahari aho hantu nta mahoro ahari. Biraryoshe kwiyumva biraryoshe gukora ibintu mwidegembyo biraryoshe kuba transparent mu buzima biraryoshe kandi bakubona bakamenya icyo urimo biraryoshe uri kurangura bahamagara mugabo abantu bakubonye avuga ati ntawe uzi ibyarimo ntawe uzi ibyagomba ngire ntawe uzi icyo agomba kubwe muragaba ahumva yuko ututera icuka kibi abo baribete enfin la charité urukundo bavuga ngo gukundana biraryoshe
sibyo? None ko abantu badakundana kumbure bisaba ingufu, bisaba kigoro, kubera iki tudakundana? Umuntu umukunze none sasa gutwara kuko bite saba on est des amis biraryoshe, no kuki tutabikora none sa gutwara? Kubera iki dushaka kuba twenyine? Kubera urukundo ruri kwinshi. Urukundo rusaba kwigora, urukundo rusaba kwiheba, urukundo rusaba kwibabaza, urukundo rusaba kwitangira uwundi, urukundo rusaba gusabikanya, urukundo rusaba yuko ngenda ndagabanuka ngo uwundi abeho. Urukundo nirwo rutuma ibindi byose bibaho. Tudakundana ibindi byose ntacyo byaba bimaze. Atari urukundo rurimo uyu mupatiri navuze Don Joseph, Patiri Joseph, nuko yarafise umutima w'urukundo, akunda abantu. Yarakunze uriya musore, yambwira ati akira. Kubera mukunda, niyo moteur qui anime tout ce que nous faisons. Kugira umuntu yo kwihebera Imana akamuseka kumukira adafise urukundo muri we, adakunda abantu, erega no kuba abantu muri rusange bane je numva kumengo nohereza ubwanje bukamara n'igishwa n'isha kamena akarenda muyikojewe ko abantu bakunda ani abantu mayeme bakukunda rest ica murongo dafise urukundo gushikana abantu bari bavura ubu atari kubera itegeko, atari kubera akazi. Ubu nta muganga ari gukorera amahera mefiye vuba murashobora kuvyumvira nawe, ariko bavura umuntu agwaye agomba gupfa kugira bamufashe kubera ari umuntu gusa mu kazi. Urukundo, attention, ubwo dukora akazi kubera urukundo dufise, ukumva kuri kurakora ibintu kubera ukunda abantu, ushaka ko abantu bamera neza, ushaka kugira abantu neza, canke turabikora kubera twaje ku kazi canke kubera nukuri raba umushiremo akadoze ka charité. Umuntu aje kukuraba ntumwakire kubera ariko kazi ukora, umwakire kubera ukumukunda nk'umuntu. Akazi kawe ukagakunda, ukagakora neza, ukumva ko biguha amahoro, ukumva ko bigukuza. La réalisation de soi à travers son travail. Kugira bikunde nuko ubukunda ibyo ukora, nuko ubukunda bubikorera. Gukunda abantu si gukunda abantu kubera bagwaye, kubera ushikirwa n'abantu bafise ibibazo, ahubwo kubera umuntu wese aja kugana. Simvuze ko ari umukama bari kukurondera utarahashika n'akazi kawe, mugabo umenye ko ari wabaje, amuhora musubiza inyuma mututse mubwiye ngo n'akazi kawe nze mubaza. Niyeza baje abaciye iruhande yawe, abigisha abana, abajya abana. Mukama kuri ni ikibazo gikomeye, umukama bakurungikira ni epreuve ubamwe ya misi yose yo kuraba ingene ufata abana b'Imana. Ushavuye shapura nk'umuvyeyi, ari abantu bwira ntibumve, shapura mugabo nk'umuvyeyi. Urukundo nirwo rutuma ibyo dukora bigira insiguro. C'est la charité qui mesure la valeur de nos actions. Mu gusozera rero icanyuma ibyo bitanu tuvuze, reka tubiroreshe kuri kino gihe turimwo. Navuze ko nza kubisubiramo, ukwakirana mu budasa bw'ivyiyumviro, ukwakirana mu budasa bw'ivyiyumviro. Abarundi twarinjiye mu byo bita intwaro ya demokarasi, kandi harasi imyaka itari mike, naho bitugora, naho bikitugoye, turashikana mba, ariko twaramaze kwinjira muri iyo ngendo yuko abantu bose bafite ijambo mu gihugu, kandi si bizosubira inyuma. Bijya hejuru nari mu Cibitoke cya Rugombo, aho twahuye n'abatwara amashengero muri Bujumbura, bitarira Kubanza na Cibitoke, kugira ngo tuyage ibijanye n'amatora n'inyifato y'abakristu, ikanoneho yabemera Imana ko turi muri amizero n'abaprotestant n'abagatolika, ingene twubaho muri bino mu bibazo nabo bajije harimo les motivations, ibituma abantu batora ico batora mu Burundi, kugira ngo turabe demokarasi y'I Burundi
amata twoyiha par rapport ya l'idéal démocratique. Donc ico debaza kuba twasanze tukiri inyuma cyane, singomba kubyinjira, turacafise urugendo runini cyane. Abarundi tubaye sincere, twari turi abantu baserukira amashengero, nubwo twavugira kuri n'abanyepolitike twari kumwe, twari no kumva rero ko gutegera biragoye kubera turabarundi mugabo turabakristo. Nico gituma iyi demokrasi yaje mu Burundi usamaye twakristo cyo kubuza ijuru, nasho kutubuza ubukristo, nasho kudutesha urugendo rweranda twariko kubera tutarayakira. Umurundi wese arafise uburenganzira bwo guserura iciyumviro ciwe ku kugena igihugu gitwawe canke ingene cotwarwa. Sinzi kuvyemera canke kubigendera, nivyo twemeye aho twaja muri demokrasi. Umurundi wese arafise uburenganzira bwo kuvuga ico yumvira ingene igihugu gitwawe canke ingene cotwarwa. C'est ça la démocratie. Muri demokrasi bavuga ngo abiyumvira uko muje harya, ababibona uko muje harya. Mugabo nitutaterana amabuye tuzoba turabakiriso. Bisa rero ko ubukiriso bwacu budufasha kuvuga ibintu mu budasa, hanyuma ntituterana amabuye, tukemerana ko dushobora kubaho. Abasanga ivyiyumviro barafise uburenganzira bwo kuja hamwe bakagira bimwe bita rero imigambi. Tutarakubura ngo dukomere abumva ibintu kumwe maze kuja hamwe, tutasanga tubaraba rero mwababonye babagesa tugaca dushirako amazina tukabasiga amarangi rouge, vert, jaune nuko. Ivyo bintu ku mukirisu asamaye biramutesha ubera, biramutesha ubukirisu, tugasanga twabaye abapagani kubera le concept même de démocratie itashoboye kwinjira ngo yimariye na la foi n'ukwemera kwacu. Muravye neza murahasanga ikibazo, kuko muri demokrasi batubwira ngo uwundi arafise uburenganzira bwo kubona ibintu ukundi, kuvyumvira ukundi, kuja hamwe nabo bavyumva kumwe, bakagira kandi bakagwana kugira ngo bashikire igihugu bo demokratiquement, bakarondera gutwara igihugu bakoresheje uko kuntu babibona, kugira ngo tubibarekurire babikore batekanye, natwe batureke dutekane. Bariko bashirisa ubusuma uko turekurira abandi, tubarekure. Hari ikibazo nabajene, mbega umugabo n'umugore barashobora kuja mu migambi itandukanye muri iyo nama? Ahazi inyishu nyinshi. Ideal mu mategeko barabirekure kubera umuntu imbere y'amategeko n'abantu babiri, c'est deux citoyens bafise ivyiyumviro bitandukanye, des opinions différentes, bafise uburenganzira bwo kwiyumvira ibintu mu buryo butandukanye. Nagomba ngabishe abagore bahora baja muri za Leo, sinzi ko bakita Leo canke muri Lubitel canke wahewe kunara nimero y'umugabo wanje ndabira mu historique de communication z'urugo ngo sinzi ngo hari ibintu bitameze neza. Hewe aba agent de telecom bagaca bimprima la page y'amakomunikasiyo y'umugabo cyangwa y'umugore wawe, bagaca agenda muhira usubira uvuge wanhareje ngo ayiwe ngizi si message warungitse ngisi apeli y'amazi 6 ngo iyi nimero ni cyo ni igicumuro kigoye rwose. Ibyo ntibibaho naho abantu baba bubakanye, ubwo burenganzira ntabwo bafise. Nukuri ubwo burenganzira bafise, kuko muri societe ya telecommunication ntibiyandikisha couple, hiyandikisha aba individu. Amategeko agenga kumenyesha amakuru nayo mu bihugu mu bijanye n'ayo masosiyete avuga yuko izo données ari a caractère personnel, ziconstitue élément de la vie privée de quelqu'un. Nta ruhushya ufise n'amabubakanye ubuza kuvuga ngo zanashinga tukiye kubizana mu gihe cya konflit. Ni tribunal yonyene yotoriza l'accès aux données à caractère personnel, ako karagaciye. Mugabo hageze mu by'imigambwe naho nyine ubwo burenganzira barabufise, naho umuntu yoca hano yati kubw'ubumwe mu rugo kugira abantu babane neza basangira urugendo nko mu rugo, byoba byiza muravye ingene musangira n'ivyiyumviro, byoba byiza. Mais dukurikije les principes barafise ubwo burenganzira. Mugabo biragoye kubera i Burundi ntiturakirana, mbe ndareka abana mu nzu.
nta cyumviro kiza gisumba ibindi, kuko umwe wese afite uburenganzira bwo kubona ibintu mu buryo bwiwe. Ntawe usumba uwundi, wewe niko bibona nanje niko ndabibona, ntawe uzasumba uwundi. Erega twebwe twabwiza gukura kugeza aho tubitegera uko nakabumvise afite ibintu mwakire quel problème, niko abibona. Wewe uri umukirisu accepte ça, mwemerere ko abibona uko. C'est ça, twarabyemeye ko twagiye muri demokarasi. Ni risque twafashe, autant tubyakire rero, ahubwo tubimenyere. Umuntu atabibona nka jewe si uwo gutera amabuye, si umumenja, si umucumuzi, si uwagira nono, niko abyumva kandi arabifitiye uburenganzira. Liberté d'opinion et d'expression, arabifitiye uburenganzira. Twebwe abakristo natwe urabona biracyatugora rero, ugasanga uvuye kuri televiziyo washushe umutwe wabaye tambi y'amahoro ntayishobora ntayironse. Reka ntembe ukuremesha amahoro rero no guhana uburenganzira bwo kwiyumvira uko umuntu ashaka. Ukuremesha amahoro wewe kugira utanga amahoro, urakeye baze usaba Imana ikikiza ntigishike ngaha, usaba Imana ntibitudurumbanye. Mugabo naho bikitotudurumbanye, imigambwe igomba kuza bazotwigisha, canke bamwe murafise n'inyigisho muronka numbaza nukuraba yuko wewe ndabishira muri cadre ya evangelisation en profondeur. Turabakirisu turasenga, mugabo uraba yuko bitakudesekilibra ivyiyumviro vya politike, ko bitakubuza amahoro, ko utarashika, ko utari ku rugero rukubuza kwakirana difference na vyise alterite, ubundi mu budasa bwiwe bw'ivyiyumviro. Uri umukirisu amaze kwakira iyo ngendo ya demokarasi ntuhungabana, ahubwo ntuhungabanya n'abandi, ahubwo we biguha amahoro. Iyo umaze rero gutera imbere ukagira ubwo bukirisu, nuca urekera abandi uburenganzira kubibona uko babibona. Aha ni buri wese turabakirisu, duha abantu uburenganzira bwo kubona ibintu uko babibona. Ibi tubivuga kubera twegereje amatora. Icya kabiri, uremesha amahoro arategera ko bose badategereza kwiyumvira nkawe, bose ntibategereza kubibona nka jewe. Bisubiremo uti bose ntibabwiriza kubibona nkuko ndabibona, bose usobanza ko kubibona ukundi bakire kubibona ukundi kwawe. Wewe kubera uri umukirisu, urazi ko Imana yaturemye mu budasa bw'ivyiyumviro, na kare ntabiyumvira kumwe, ntibikunda ko twese twiyumvira kumwe, ko rero ntakabibona ukundi. None ndamubuza jewe ndinde, urinde wewe mubuza abantu kwiyumvira uko babyumva. Aho ni muri kindi kibazo kigoye kugira je nshike ku rugero nakira umuntu mu kubibona ukundi. Ni intambwe. Uremesha amahoro arakira mugenzi we, ubuti bukahaguma, kandi batabona kumwe ibintu bimwe mu byo buzima bw'igihugu. None umuntu duca tuba bansi ngo nuko umuntu mudasangiye ivyiyumviro, oya nta namba. Nukuvuga ntituba turaba abakirisu, kandi ntituba turashobora kwakira ibi bijanye n'indinganizo y'ubuzima bw'igihugu. Iyo ntemera yuko ubucuti bwuhaguma ku muntu tudasangira ivyiyumviro, none mw'isengero aho ntitwicarana, aha tuba turose ikintu gikomeye kiduhuza. Ese coba arico gikomeye kikaguma gikomeye no hanze, tukaguma turi abagenzi, ico kindi kikaba ikintu gitoyi, kikaba segondere. Ivyo bindi ni ibintu bitoyi, nakare buraca bigahinduka. Abarundi natwe turabahinga mu guhindagura ivyiyumviro vya politiki, murabibona barahindagura. None bitujyanisha n'ibintu ejo wumva ari ngaha ubundi ngaha, ejo bahindagura. Tugeze ko ibintu bitoyi cyane, maze bwa bukirisu bukagumaho. Kugira turonke amahoro rero, duhana amahoro, nuko twakirana no muri ivyo nyene, tukagumana ubugenzi n'ubucuti tutabibona kumwe. Nakaro rero wozana amafaranga akayazana mu rugo iwawe, akayaha abana, akayaguha ukabaza abana uti aya mahera tuyakoresha iki? Umwana umwe ati tuyagure iki, uwundi mwana ati tuyagure iki, irico gikenewe. Uwo mwana ati nyabona hakenewe iki, uwundi ati nyabona ngaha mu rugo namwe murabona hakenewe iki. None bawuca bankana ngo nuko babona priorite, umwe avugiye uwundi. Erega bihera nk'uko nyene, ubugenzi bwohaguma, naho we priorite ari amabarabara, ubundi priorite ari umurimyi. Ivyo nivyo biza kutujyanisha.
projet de société y'abanyamigambwe twabwiza gusangamo amabarabara, ibiraro, ama axe nkayo akaba ari abatandukanye. Est-ce que ça c'est un problème? Gomba uvuge ko axe principal ari relation internationale, nanje cyangwa ko axe principal ari guca amabarabara y'ubucuruzi. C'est matière yo tujyanisha, c'est une matière yo guca umwanzi. No kuvuga ntiturakura kubera yuko turabatishwe ko turi mu karema. Twibuke yuko twabwirizwa kwakira umuntu abibona ukundi, kuko nta gituma twoca tumwigizayo ko na kare nta gihari. Nakarimo kama kubaza ngo none mwene wayo ari uremesha amahoro rero aryoza, uremesha amahoro ntatyoza, uremesha amahoro ntatukana, uremesha amahoro ntakura agashambana, uremesha amahoro ntatera iceri mugenzi we amuhora kutabona kumwe ibintu by'igihugu, uremesha amahoro yakira icibwa c'uwundi nk'intererano ije yuhira kuko umutwe w'umwe uzigira inama, uremesha amahoro afasha uwo batabibona kumwe kugira ngo ashikirize ico ashaka gushikiriza umutima uri mu nda. Wamwatiti we ubibona gute? Okay, we ubyumva gute? Ahubwo uremesha amahoro akre ambiance ituma abantu bose bavuga ko bavyumva hano kumva yuko umukundana. Abadahuza ivyumviro ntibashihana, abadahuza ivyumviro ntibaryana, abadahuza ivyumviro ntibatizanya, ahubwo bubakira hamwe igihugu cabo. Nuko rero twebwe natwe dusabwe muri ino misi, ejo bakaza kutwigisha iby'imigambwe, bakaza kutwigisha ibyo dutora, urabakiri gusanze n'abahiga naho utabigisha babazi batora n'ata kampani yo batora kandi usanzwe mbese hamwe twari gutora sinye yuko demokarasi itarakomera fete uzafete byerekana ko tutaratera imbere naho bonuma turaza batwotora. Donc hari akabaza mu gusozera navuze byinshi. Igiti cyose kirangwa n'ivyamwa vyacu. Uwo muri kiwe na Mutima Mweranda arangwa n'ibiva kuri Mutima Mweranda vyiserura mu buzima bwiwe. Paulo Mweranda avuga ati biva kuri mutima n'urukundo n'akanyamuneza n'amahoro n'ukwiyumanganya n'urukundo n'ubuntu n'ukwemera n'ukugenza buhoro n'ukwigumya. Ivyo vyamwa tubisanga mu muntu wese yakiriye Mutima Mweranda, akamwemera, akamugenza kandi akamukurikira byakora byose. Twebwe twakiriye Mutima Mweranda turabimana kuba tubyuka turondera umukama, none muze dusaba Imana umutekano mu nkumazo zishoboka, dusaba umutima wagutse, umutima w'urukundo. Tugize ikintu cyose cyoza kigomba kutwugarira umutima, kiyugarira naka, kiyugarira abana, twakira abantu bose kugene bameze, n'Imana irabarinda ikabarindira, ntiduce urubanza, tugura imitima yacu bose niko umukama ameze kandi dushaka kumera nkawe. Hanyuma tugerageze uko dushobora abantu tubatekanye, baha amahoro, tube ibikoresho by'umukama mu bantu shitani yanikira durumbanya. Twebwe tuze nk'abazi ibyamuriro, tuze tuvuga ijambo rihema, ijambo riremesha, ijambo risubiza abantu mu mutima twaronse ntibadukoresha, sibyo twigirira. Muhere izo ngabiro twaronse ziserure, hanyuma natwe ziserure kubera twagerageje kugira umutima woroshe, umutima by'ukuri uhindurwa nuko kuba turimo ubungubuzi yatubwira. Ugururira rero ubuzima bwa Mutima Mweranda, umwakire, umusabahuzwe, akwiganzire, uzoconga ububasha bwiwe, uzocukura ibikorwa by'ibya Yezu, uzoca waha